hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba hari impamvu ibintera Imana ndagushimiye ubwo wese ayumva amerewe nabi, yumva afise ikibazo, yumva afise ingorane, yumva agenda bidakunda mu rugo, abyuca akabyukira kuganya, akagorobeza kuganya, ndetse akagorobeza mu marira. Mwami nawe nyene nico kibazo arimo yakire gutabagwa kugira ngo nawe umunsi wundi munsi azoshinga intahe kuko nanje ndiho nshinga intahe. Mana amaze kukubona mu bihe byinshi, twarariyisha mu rugo rwose. Mana uramanuka kugira icyo ukoze, Mana uratabara ndabibona. Mana hari hageze aho abantu bitwengera akavuga ngo bapfiriye rimwe ngo nta gitabara, ariko twari tugifise gitabara. N'ubu turafise Imana. Wa ndavuga ngo turafise Imana uko biri kose, ngo turafise Imana. Wa muntu ndakubwira ngo ukiri muri ayo marira n'amaganya, turafise Imana. Wa muntu ubona ibibazo byakuzingazinze bigutaye hagati, turafise Imana. Humura, hari Imana ivuga ngo ndi kumwe nawe ndagutabara. Ngo ntutinye, ndi Imana yawe, ntutinye, ndi kumwe nawe ndagutabara. Yesu we iguma ituremesha akanya ku kandi, ndakubwiye ngo irakuremesheje nanjye irandemesheje ubugira kandi. Icyo kibazo rero nticananiye Imana, ni saha y'Imana gusa itaragera ngo dutabare udukorere ibitangaza. Natwe uzabidukorera nkuko yabidukoreye nyene, nawe uzabidukorera. Urakoze cyubahiro, ndagushimiye ko byumvise kandi udutabara benshi ukabagirira neza. Natwe tuzobandanya kugutangira amashimwe y'akanwa kacu. Erega wowe Mana nta zindi njya wirira, ngo wirira amashimwe avuye mu kanwa k'abana bawe, avuye mu kanwa kabo waremye. Naho benshi batagomba kuguha amashimwe, naho benshi batagomba kugutazira, kandi warabagiriye neza. Ariko abo wagiriye neza bama bagushima uko bukeye ko bwije. Mana akagutangira ikimazi cy'amashimwe. Urakoze nyene cyubahiro, natwe turashimye ukunyene, turashimye tubwira ngo n'abafise ibibazo bizere ko bagiye kubivamo nabo bagatanga amashimwe.
urakoze n'icyubahiro kubyumvise kandi tugishime mushiki waturungikiye nawe akaba ari kumwe natwe hano ku musenyi mwana nawe umuhe umugisha umugirire neza ubwaza gusubira mu murinde y'amasanganya yimonogoje kandi uko wamurinze aza aba ari kuza kumurinda ataha urakoze n'icyubahiro byose bishimirwe ibihe gucyubahiro mu izina rya Yesu Kristo tubisenzemo.